filime yitwa Nsoro the Hero urayibona ego Nsoro nzoyikora ubuzima bwanje bwose ivyo bavuga ngo filime n'iziramba nta kintu c'ubwenge kizamo ndabikirofa nyene ni 100% niwo mwanya w'ivyo so then we yampaye package then gutanguraho burya umuntu yatanguye ubutanguye nyene ariko byaba byahereye before rero nico gituma mvuga ati jewe carrière ndayishimira cyane abo bantu kuko abo bantu iyo batahaba si twese dufise iyo mpano yo kuvuga ngo je ndabaye mu leader ndarengeye cyane mwe n'ivyo bintu yes sometimes haraza ibintu bikagutera kwibaza ariko je ikintu cyose kije imbere yanje sindacita ikibazo mpita mpiga inyishu inyishu ndayironse jump ico tagi mwame matana umuntu aragira commentaire ndashaka kumenya ko nkoze filme nziza ndamenya ati iyi filme ni nziza nanobwira nti iratiye habuze kugira ubasangiza ubwo bumenyi waronse kugira na bene wanyu bakomeze babaho kumupfakazi na Soro Soro yari super action ego 100% action kumupfakazi nayo yari action drama ije ibintu byose mfise n'inyungu simbonikira naho umujaka ko meni banga ariko kandi meni igice ego kugira ngo hagumeho basi nakantu kibanga ego Wagwan ma people mwiri ucaramutse neze neza ko mumeze neza iyo mumeze neza tumeze neza Ishoboye MC Gondosi alongside But Mix Easy wagwan brother umeze neza bro I'm good man umeze neza cyane I'm good gossip ebana cyane ariko naco nagiriza imana reka nshimire cyane kuba duhe mu muko wazima nongera nshimire bagiye tsansukanye bari mu bihugu bitsansukanye niteka ridasanzwe kongera kubana ariko kuri incunda zineze ko tuzakugaruka cyane muri cinema ariko ndakwibutsa neza ko turi kumwe n'iki na imprimeri meze neza yemeye kudufata mu mugugu kuri Burundi yambere mu gihugu cyacu Burundi ni DS Telecom muraza kubona ka video kaza gucamo mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DS Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa, bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059. Change kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it. Ariko twongera twihanganisha Big Boss Willy twatumaze imisi tuko turakorana n'ikibanza kimeze neza Back Tender Ball She Willy ariko cyahuye n'ingorane kana akagira fatwa n'inkungu y'umuriro siko izi siwe wenyene ego sinzi ko baravye ibiganiro twabashiriye ko samedi na dimanche bon si biganiro no video de twerekana abana babiri basanzwe bagwaye bagwaye ingwara zikomeye cyane ababishoboye babafashe uto video turi ngaha kuri Anashare kamwe twagasoye samedi akandi tugasora dimanche ejo urumva rero twobasaba kugenda barabe ari ubishoboye aterere Useni agwaye kanseri yo mu maraso akeneye amahera arenga miliyoni 12 ego na wa undi mwana w'imakamba icuma cinjiye mu nda akeneye imiliyoni zirenga 14 ego urumva n'amafaranga duteranije twese umwe akatanga icyashoboye bivuye ku mutima ego tworokora ubuzima bw'abo bana urakoze cyane ariko turabandanya muri cinema turi kumwe na Iradukunda Libert kwa mukaneza neza mu ntara nziza ya Ngozi ariko asanzwe akorera ibikorwa vyo mu gisagara ca Bujumbura umwanditsi w'amareresi menshi yagiye agaragara henshi ariko twicaranye in the place in the house aberewe cyane izi ndakeneye yuko umunyakirira kungene yambaye bro asa neza cyane pe asa neza cyane umeze neza bro Chameze neza nubwo afisa ama aka menshi cyo kirato braz uze kukingabira none agatabirato nambaye oya gira umutima w'ikigogo nitwaba twambarana turabivugana ariko umeze neza riba je ndashimira Imana ko cyane gose ndamukiriza abakunzi ba Anashare bagiye bakudutuma cyane ariko ndavuga ati rindira sohore gusa season ya gatanu kuri Fer Rouge cyatuza twisesangurire gatoyi kuko is the legend
uri citegereza kuri new generation bagiye batsanzwe tuko turabona amaraso mashasha ariko bifuza kumera nka Liber. Ndamukiriza kwanza kuri adukurikirana kuri Anashare. Okay, ubwa mbere ndabaramukije mwebwe mwanyakiriye ikindi abadukurikiye abakurikirana no television cyangwa no chaîne. Ego. Ni ivyiteka kuba ndi imbere yanyu. Ego. Rero ndabahaye icubahiro. Ego. Ni Libert nkuko babivuze umuntu araho nyina akora ibintu ariko ni kiganiro Top Talent Show. Imbere yuko tuza kumenya izina Nsoro ndakeneye ko twitangure biography kuko hariho new generation hari ugwaruko rukora dukurikirana rwaciye muri challenge Liber yaciyemo bakeneye kumera nka Nsoro muri kino gihe ariko twitangurire Iradukunda Liber ninde akiri neza neza ku Gasaka hariya Ingozi kugira tuca tuza buke twinjira muri biography kugira abandanye yigisha new generation kugira bumve neza yuko Liber gushika ino saha afise izina rikomeye cyane mu gisata ca cinema ariko bitizanye hariho inzira yagiye acamo zari zimugoye gose. Yeah, so okay, so sinzi ko hari ibintu byinshi novuga kuzima bwanje ariko ubuzima bwanje ntibwatanguriye Ingozi. Ego. Oya, ubuzima bwanje bwatanguriye Butare. Ego. Mu gihugu cy'u Rwanda ndavuka ivyo bisakunda bivuga ko ego abantu keshi jakunda kunyitiranya ngumva bumvise Libert bumva Ingozi ni abaye igihe kinini wanashaka ego ndakomoka ariko sahantu nabaye novuga ngo ndi connected na nature y'Ingozi jana kujana uvuze ati abanyengozi bameze nka Libert wawibeshe kubera ko jewe nagiye nzungurukana nabaye umuntu atembera cyane so nukuvuga rero maze kuvuka naravuyeyo nganzi Burundi hama sinashikiye wanashaka n'Ingozi nashikiye mu Rumonge ndavayo nza kubi Bujumbura Bujumbura nza kubi Ingozi nza kuva Ingozi nja muri ibihugu bya hakujya then ndagaruka nsubira Ingozi nongera ngaruka ni Bujumbura c'est ça le parcours yo kugenda kugaruka rero carrière novuga carrière mbona shaka ndayitanguye vuba je iyo mbavuze ngo ndi mu legend mba numva banteye iteka kubera ko nibaza ko ntarakwiza imyaka 5 right now kubera ko carrière nayitanguye 2020 nje kuba série 2021 donc no kuvuga ngo rero naje ndacara mu upcoming oya reka ndacara mu upcoming uretse gusa ko nkure Imana yanteye iteka abantu bakakira talent yanje kanshoboza no kuyikoresha mu mwanya muto ikamenyekana ariko nta challenge numva ntaragira hano kubabwira ngo ngira ndabigisha isomo naje ndacahangana ariko ivyo naciye mu vyo impano kugira ngo itere imbere bica mu bintu bigoye impano biragoye cyo kimwe na business ko business isanzwe wemvise amafaranga ukarangura ivyo ni ibintu bisanzwe ariko impano ni ikintu utangura bushasha from scratch dafise umuntu agukurikirana dafise umuntu ivyo bintu byawe sinja kuvuga ngo nabanje no kuja kwishuri kuvyiga ivyo nabivuze kuva kera cyo gituma nigisha nanje so aho bigeze ndashima ariko sindanyugwa nturanyugwa habuze iki kugira unyugwe Gondo sindakubwiye ko ntaratangura carrière nto cugira ngo ndirasi gushikira saha na carrière uratangura ufate mwebwiyo mubona ntabwo ari iri muri mind yanjye jewe no kubura uko ngira ariko nigiye kitaragera nzo hazogira igenda babwire ati tangura muharure rero ndatanguye ndi muri maternelle nivyo ufise umuryango ufise umufasha ufise umwana canke abana vyaroroshe kugira famille ize ugutahura kuko urashobora kumara nk'imisi nkine uri muri tournage utabonana no mufasha wawe vyaroroshe vyagenze gute kugira wiha image ya gute uri umwe wafashe Imana iragufasha gutahukirwa canke umufasha waragutahura rero ivyo umufasha n'abana na famille uzoze mu rugo hano kwa zino televiziyo zanyu nibaza ko atamunsi n'umurigere bumva ndiko ndabavuga ko so jende umugabo anezerewe yishimye ndi umugabo yahezagiwe muri kote nyinshi Imana yarampezagije umuryango ico cyonyine novuga I'm happy Mana warakoze mu rugendo rwawe ni yahe cinema uvuga ati jawe y'cinema yaratumye inyugururira imiryango cyangwa ukabona ati neza yuko iyi cinema narayikinye ndabona ati vya bintu birakunda ya mano yanje irashobora kuba impamo ni cinema yahe hari ryari ni filme uhamagaye Libert ushawongera kakandi kana ngo Libert Nsoro
iyo niyo project iyo niyo brand ego kuvuga ngo niyo filime nakoze kuri identite yanje ijana kwijana ariko sinayikoze yonyene ico gihe nakora filime zibiri yitwa umupfakazi na Soro. Soro yari super action ego 100% action umupfakazi nayo yari action drama. So izo filime kandi zagiye zatanguriye mu gihe kimwe ego zandikiwe muri interval itandukanye zitangura gukorerwa mu gihe kimwe ko jene nashatse kwa avancer ego sinari sure ko audience nzoyifata nashaka kumenya nabanje kwigatira ndamenya ati hari abadamu aba mama abantu badakunda ivyo kugwana na karorero ari n'abagabo badakunda ivyo kugwana by the way ariko hari n'abantu b'abasirikare b'abapolisi b'abagabo b'abaki bakunda nabo ibintu birajite bagati ni gute bano bantu no binjira mu njanye suje zibiri abafatira ku makote yose bica biremera nizo project zibiri the two project umupfakazi hamwe na Soro those are my breakthrough projects. Umuntu wese agitangura yamafisi abashimira bamufashije itafari kugira inyubako yiwiduge niba he bantu shimira cyane nibande uvuga ati je bano bantu baratumye impano yanje bimpamo ubona shimira imbere kuri kamera nzira y'ukuri meshake kuva mu Rwanda niwe number 1 yandungitse mu ishure giga sinema yampaye navuga ngo motivation yo kubanza kuja kwiga Hamza my coach director in Uganda niwe yanshizemwo ubumenyi hafi 80 kwijana ibintu je ndiko ndakoresha today ahita nshimira umuntu yitwa Libert kuba yarigira icizere kandi akamuntu umwe aramufite icizere Dafite ikibazo ngaho avuze Rwanda Uganda Butare hama ariko abantu benshi bamwagiriza Ngozi muri make Libert dufate ko ari umunyarwanda atari umurundi canke dufate ko ava hehe muri make jewe ndi umurundi par nationalité ariko sinzigera ndeka kuvuga ko mama yari umunyarwanda kazi par honneur ndafite DNA sinzoreka no kuvuga hano navukiye kuko je suis fier imwe niho nazumva niho hampaye life niho wataye uruzogi of course so nza kuza rero par patriarca papa yari umurundi so ngirizwa gutanitwa umurundi ico gihe ndavayo nyuma y'imyaka nk'itanu itandatu ndavayo Burundi which means ndi umurundi sinkunda kubwira je ko ndi umunyengozi je numva ndi umurundi uyu mpayo uyingize umunyengozi mba numva ntanahavukiye ari uko papa yahavukiye ugahita umfatanya n'akantu gato je numva ahubwo igihugu co bari canje cose you see that so siniri limit rero I'm no limit in my life so that's why utandukanye na Gundoshi w'Imwaro ariko kandi to blage uri karanga muntu barandika ko intara ya nationality abariki Burundi ni gihugu all the country so I have hari ahantu wavukiye ahantu wavukiye it's not a big deal ushobora kuvukira Bujumbura ugakurira mu Kirundo ariko burya wewe ntubura umunyabujumbura to be honest uba uri ico uri ufata nature y'ahantu wabaye umwanya munini reason why izo gutungura kumva umuntu ngo n'umurundi mugabo nta Kirundi azi yavukiye n'umurundi yavukiye muri Amerika uwo n'umunyamerika muri carrière twemeranye neza yuko ugitangura carrière y'ikintu kanaka Libert gushikino Sahara ashobora kuvuga ati je muri carrière yanje nahomvye iki canke nungutse iki nicaye ikintu maze guhomba nicaye ikintu maze kunguka kuko nta vy'amavyera de baza aho mnishura nihuse akina kimwe ndahomba icambere natanguye carrière nta mufana ngira ubu ni bihumbe 180 natanguye carrière ntarakora movie nimwe nkitangura carrière mvuga ngo jiyo carrière sinayitanguriye mu gukora amafilm natanguye kuvyiga first cyo ndakikubarira carrière nanda yitanguye nta ibintu byose naronse ibintu byose mfise n'inyungu simbonikira naho byose n'inyungu kazi none ngaho ariho akantu ntarasobanukirwa wabihereye mu Burundi canke wabihereye hari kuko barya abantu wavuze n'abanyamahanga muri make watanguye kwinjira muri cinema gute hehe fine jewe nize iseminari sivyo nize muri seminari amacaniga ikintu cyitwa les lettres modernes lettres modernes twe rero à l'interne on avait abigisha bari very experienced muri ntuzenya drama arts and theater drama arts and theater ibintu by'amateatre so I was
connected cyane ku bintu bijanye na écriture y'ama pièce théâtrale no kwigiza mise en scène no gucreate ama events. So mu nyuma rero maze ku meeting nza numva umenga na filme no ikora. Rero maze gutangura kwizera ko no bikora niho Meshake yambwiye nti no ntabyo wokora kuko ntavyuzi. Beta kubanza kuvyiga wiyumvamwo everything. Ikintu cyose gikenera ubumenyi nubwo ubufise ingabirana ariko kirakenera ubumenyi. Ni nayo mpamvu Cristiano Ronaldo na Lionel Messi bama muri training bama muri entraînement kubera ikintu atara bafise none. They need more skills. They need more skills kumviriza aba coach. So he told me you need a coach. Rero umu coach wa mbere nagize yitwa Hamza. He's Ugandan. So then we yampaye package. Then gutanguraho bugi umuntu yatanguye ubutanguye nyene ariko byaba byahereye before. Rero nico gituma mvuga ati jewe career ndayishimira cyane cyane abo bantu kuko abo bantu iyo batahaba nibaza ko ntaba mezuku simba nkora ibintu mwino way. Rero aho bari hose ebana mwumve ko hano umuntu ahura n'inzitizi nyinshi n'ama challenge menshi nicaye kibi cyo kwamamara canke nicaye ciza cyo kwamamara maze gufatisha izina muri rusange. Kwamamara byo ni bibi gute? Kwamamara n'amahano gute kubera ndisigurire kwamamara ni bibi. Kwamamara nukuvuga ngo wowe abantu bose abantu barakuzi waruzi neza ko buriya inzahabu ifitiye agaciro kukuba ifise bake ibonwa na bake tekereza ko abantu bose bakuzi uba warataye agaciro atavyuze ubwo nico gituma umuntu yiha mwanya kaza akakuvuga ne hari akakuvuga ariko iyo utiyamamaye aba yariceceki kandi ubayeho easy. So kuri jewe kwamamara ndayibona nk'amahano ariko bituma dushika ku ntego iyo uzifise iyo uzi neza ico ushaka. Iyo uzi ushaka urabivyaza umusaruro muri positive way ugagushana ku bindi bintu ariko kuri benshi ubwamamare burakunda ko birangiriza bwo nyene. Ukoresha imbaraga zimeze gute kugira Libert twame tumubona ari au top ari muri ya sura nyene ya Libert Soro the hero? Ukoresha strategies zimeze gute? Imbaraga zimeze gute? Nirihe banga? Nirihe banga ukoresha bro? Riraza gukomeza ribanga ninda rivuga. Oya urazi gituma abanyamakuru murano ari new generation ari new generation urarimena siko ari new generation gushikino sakura dukurikirana hari n'abavyeyi bakeneye kwinjira muri cinema kandi banakuze pe cyangwa ugwaruka rukura dukurikirana bakeneye kumera nka Libert muri cinema bavuga ati jewe Libert strategie bakoresha cyangwa imbaraga yibakoresha ndakeneye yuko ndazikoresha kugira mere nka Soro the hero. So rero umujaka ko meni banga ariko kandi ari meni gice kugira ngo hagumeho basi nakantu kibanga. So icambere jewe ndizera I am confident ndizera nizera ko naho noba ndi umwe hano kwisi no haba kuko nza kuvuka nari umwe kandi no gupfa urazi ko bizogenda nyene so I'm alone. I feel myself alone and I can do anything myself. So ni chambere mfise self confidence. Ikindi nkunda kwiga cyane. I love to learn. I love to know. Ndakunda kugira byinshi. Ivyo bituma numva nama ndi mushasha. Kuko iteka nguma ndonka ibintu bishasha nkaguma ndi mushasha. Nukuvuga kujana igihe turajana n'igihe. Hame kindi ndakora cyane. I try to work. Bishoboka. Sivuze ngo dushabanda ariko je ndazi ko nkora ndazi ko ntari umunebwe. Ikindi nizerera kandi ko ivyo byose atari byo bica bituma ushobora gushika ku vyo noshikako nizera mu buntu bw'Imana tu. Naregiye mbona post yawe uvuga ati jewe ikintu nashobora gusiba ku munsi ndagikora nka kabiri ne meditation. Siko meditation ifashe ki muri career yawe? Hano mvuze meditation baza kumutari. Ndizera neza ko abantu bakibaza kumva meditation. Meditation ni umuti. Umuti ni to connect with the inner spirit. Inner spirit kuvuga umuntu ntabwo ari housing tubona inyuma. Agizwe n'ama dimensions. Tuba tuvuye muri dimension iri physical tukaja muri spiritual dimension ukaza no kuva muri spiritual dimension ukaza kuja ahantu bita muri how can I say you connect to the universe to the creator. You connect to the creator. Kuvuga ngo rero meditation sinzi ko nabivuga. Meditation
uva mu buzima bw'ibigaragara ibigaragara ukaja mu buzima bw'umwuka bw'impwemo ivyo bikaza kuguhuza n'ibindi biremwa bindi utoshobora gusigurira umuntu ko bibaho cyane cyane kiremwa citwa le créateur Imana yaremye uri tutangura kubona ko nta mpamvu n'imwe isi yo guhanganya hari nta muntu numwe muhanganye uhanganye na ubwawe the inner spirit ikubwira ko nta mu competition urimo hajya rero niho cyava cyacizere yigirira you got it turi kumwe bro turi kumwe turi kumwe cyane uri kuranye no kuvuga ngo iyo ndi muri meditation I'm all alone and I am living a life for reason why for me ntabwo bafise bw'ubuzima can live uhari cyangwa udahari ndashobora kubaho pe ndaza kugaruka ku kintu cyo kudirectinga mu gice cy'u Burundi kuko uri mu director uri mu actor wagi udirectinga cinema zigistandukanye ubona gute quality yo mu Burundi muri directing ubona imeze gute ubona ifise imbaraga zingana gute mu gihugu cyacu Burundi quality nico shaka kuduza gushikako kuko umaze ku directing cinema nyinshi umaze kubona cinema nyinshi atari nagwawe ariko izabandi musanzwe mukorana ibikorwa bigiye bitandukanye rero jewe ndi umuntu ari positive iyo ndavye ikintu c'umuntu sindakiraba mpigamwa amafuti ndakiraba mpigamwo niki kintu c'ubwenge yashizemo je ntoshobora that's why je ndavye mu vyayo nkasanga nta kintu washizemo ntoshobora ubwo nyene nca ndanayibagira ashiri mari ariko mu vi ndayiravye nkabona harimo ikintu c'ubwenge ntoshobora nanje kwa novuga ngo komazira kwa fronta izo nizo filme ndawo so le filme zo mu Burundi sinozivuga je kunda kwivugira ivyanje birafise aho byavuye ariko ntibiragera iyo nshaka hama kubandi aho bigeze nimwevariwe ko nimwiyevariwe ntabwo ndi umwigisha nza gutanga amanota mwemwe ngo mwe mu bikora uko namwe umwe wese abikora uko abibona kandi nahageza ariko nishimira ko twese tuko turakora that's all I can compare struggle comparing ngo this one ako nishimira ko tuko turakora level yose uriko uramfitiye akamaro level yose we uriko ndagufitiye akamaro it's a connection kwa nta muntu araba filime yanje umwaka wose ararabi yanje karabaniya naka abantu turabasangiye that's why nta mpamvu ya comparison burya n'umuntu yobura comparison yabari ubiraba ariko jewe as a professional twoganira n'aba directors twovugana twavuga duti uzi n'amakuru la règle de 180 hano iri respecté ariko niza na règle de 180 hano nibaza ko n'abakinyi baza kubyumva ari bake isinema zawe kenshi tuko turaraba fera kujuza gusanga yuko hariho amasene kana kashobora kuba yokanga umuntu ari karitegereza isinema yawe ifate nkuko uri kuraraba isinema nk'umufana wawe aza kuguha image imeze gute aza kuguha igicapo kimeze gute ati Libert Mwistansoro ameze gute mu bundi buzima tureke yuko ari we wayikinye ifate yuko jewe ndumufana ndiko ndaraba isinema yiwawe uza kwibaza yuko nza kuhiga igicapo kimeze gute kuri Libert mu buzima busanzwe okay ni kibazo gisaki nk'itoroshe ko kwishira mu kibanza c'umuntu utari we ni kintu kimeze nka transposition ariko ndagerageza ndakikwishure jewe ubwanje ari je ndikorera mu movie yanje igiye nkoze movie ntabwo mariko ndayikorera abafana burya icambere mbanza kumva ko ndiko ndadekuvura myself nike kintu nibihe bintu nzi ushobora kubwira abantu kwino bintu jewe ngambiriza kwiyemeza je ubwanje banze nemeza umutima wanje mbone ko ibintu nakoze nanje ubwanje ndi proud iyo numvise mbaye proud nca ntegereza ko hari abandi bantu baza kubibona nkanje abo nibo bitwa abakunze movie yanje ariko jewe sindi umufana wanje cyane ahubwo ndi umuntu yiyevariwa je ndi yevariwa myself agerageza kuraba ese natanze ibyo nabwizwa gutanga mwame matana umuntu aragira commentaire ndashaka kumenya ko nkoze filme nziza ndamenya ati iyi filme ni nziza nanabwira nti irarutiye bugira rutiye mugabo kuza hano kubera ko abafana barakunze amafilme yanje hari naho bayakunze ujya umufana ashaka gusanga wiye wakunze atari yo je nkunda wanashaka sinje ngango ndaguca intege ngo mpabe mvuga ngo iguca ariko nandi ndafise ukuntu niyevariwa hari ibyo nkunda bimwe muri nkabona ko ndabikunze cyane agusa kimwe gusa nkora filme jewe ngera inshaka kwidekuvura je ubwanje no kwiyemeza no kubiza umutima wanje that's all naco gituma jewe rero singira panique ngo abantu bayakiriye nabi hari umuntu ngatakunze filme yanje oya niba hari abayikunze
abona ibimana yandungikiye ubutumwa bwashitse we niba utayikunze tegereza nzo kurinda ukunda yes kasi ndaheza yeah niyo challenge wigeze kubuhura muri career yawe ukavuga ati je wi challenge yarahatswe kunkomeretsa ku mutima nkaho umengo ngira nta kazi ngo uvukanaka mu rugendo rwanje nimba atayihari turabandanya ariko nimbiye hari wayidusangiza ntayo ego yotuma bino ndabireka ego sindacika ukuboko ego gumute nkikomeye ngeze uku izona ba ego kugira gusa mfuye nkaba ndi incapable yo gukora peut-être ndagize novuga ngo ikibazo c'amagara that's part of it. Ariko ikintu mpuye naco I'm bigger than my problems ndaruta ibibazo byanje jewe ego kibazo yo ndakiravye mpita magara nkabati wesha ego ndagusetse ego ndava nkarengana ese nigera rero mvuga ngo challenging uyu cyara nkiri mu kije oya ndarengeye cyane mwe n'ivyo bintu yes sometimes haraza ibintu bikagutera kwibaza ariko je ikintu cyose kije imbere yanje sindacita ikibazo mpita mpiga inyishu inyishu ndayironse jump ico tagiye kije no kucibuka kuko urazi ibibazo bidutegereje imbere ni vyinshi urupfu rurimo ego so nta mpamvu yo gucika integeje kuri jewe ariko I can't nagiye mbona yuko hariho benshi mwari musangiye akazi no gushika nino saha benshi bavuga yuko muri kino gihe ata cinema zoba ziramba zoba zihari ariko nza kubona Fer Rouge saison ya 5 ndavuga ati ivyo benshi bako baravuga yuko ata cinema ziramba zihari Libert kuba tuzaniye saison ya 5 ibaze guhera kuri saison ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya 5 siko biheza bigafasha iki cinema y'u Burundi kugira isinema idapfa canke cinema imara umwanya muremure bifasha iki miterambere ari nakandi nkunda kuvuga ego filime yitwa Nsoro de Hero urayibona ego Nsoro nzoyikora ubuzima bwanje bwose ivyo bavuga ngo filime ntiziramba ugira uzoyibandanya Nsoro de Hero mze warabonye filime yitwa Rainbow yatanguye mu 80 na 2020 quelque yarakiri karakora ngo Last Blood izo projet rero niba urabikora bisobanuye ko atabo bikora ahubwo gusa habaho ikintu nanje novuga gisa nkaho ari obstacle ntituragera ahantu ibintu ushobora kubikora uko bishatse rimwe na rimwe tuba dufise ibibazo byinshi kariyeri yacu iracafise yacakeneye ibintu byinshi ariko jewe nibaza neza kwica atari ikintu kingora gukora film iramba yash ndafise projet kwera inzorangizanya ubuzima razi ko ico kintu hari hari umunyarwanda reka tumuvuge yatanguye muri 2018 YouTube 0 abone 0 views aratangura uno musumenga ageze mu masezo nyambari 70 yitwa Bamenya muramuzi umukomedian Bamenya batanguye bakina ari batatu man wamengo iyo Bamenya wamengo iyo Bamenya izohera nko mu kwezi kumwe mugano no musi aracabandanya ubona ataye ko kuri YouTube ahubwo hariho ikindi rero kwiga hano ibyo ndavyibuse kubera kuvuze ngo uburyo nibwo butabakundira mwebwe n'ibindi bintu byinshi bimeze nka distribution system system ya distribution nta kibazo cy'uburyo dufise twamahera turayafise n'amafaranga se kuba ndayafise amafaranga ari muri banki yose rega arantegereje nayo wawe yarantegereje ubwo ngumamaza ati kuki utaza ikibazo ninda invest isanzo yagaruza that's the problem nayo ubundi si kibazo c'uburyo ni kibazo cha distribution system uburyo amafaranga garuka that's where the problem is sino ako kaduga ntikari amafaranga no koresha filime nziza none se mbona ndakagurisha nkaca nkora filime nziza gaca kagarukara nkagura ijipe noreka uko investisa ako ikibazo ni iki there is a problem with distribution system yonga yo nayo ni bande bagomba kuyikebura ba ubutumwa umutwaro narawihaye it's me ni wewe nyene why kwera ko nta muntu numwe avyitayeho niba ata muntu avyitayeho nkaba ndi mwino kariyeri nanje nkaba ntavyitayeho ahubwo ninda yivemo hakiri kare so iki ni kimwe mu magorzi yanje yo kwafronta
ikintu kijanye no gushiraho initiative zo kugira ngo ushobore kuboostinga niba ari wewe ufise intambwe zimwe watanguye of course ufise naho ugeze yes ugeze ku bice bingana gute wewe wo kwihamanota angana gute kwijana Libert abari wa mbere kwijana bisi kugira ushike kuri yo goals nyene uvuga ati hageze rero kubuje ngurisha imodoka y'imiliyoni 30 zoca nkuramwe imiliyoni 300 canke ijana oya ndabibabariye atari navyo mwashaka kumbaza ariko ico tukireke it's a project je nkora ibintu muri silence muri ibintu mwibanga nza kubivuga iyo vyabaye rero reka tubireke kizima wumvise gusa ko ico kintu gihari we gusa n'ivyagushikira usenge uhita nti hari umujama se project ego mugirira impuhwe iki kintu gikunde hama bizogirira akamaro jewe n'abazoza muri carrière mu nyuma ikindi kibazo nari mfise kiri kuri Burundi Film Academy iyo tuvuze academy twumva ishure kandi nawe uri umuntu akunda kwiga urumva no kwigisha birimo of course ndashaka icyumviro cyo kugira Burundi Film Academy cyavuye mu cyumviro cyuko abana babwirizwa kuja kwiga kugira ngo baze bagire kazoza keza it's clear Nelson Mandela he said education is the best weapon you can use to change the society nukuvuga ngo atabumenyi ntaterambere naco gituma na bino bintu vya cinema abantu benshi banyihanganire kuko wavyinjiyemo ni ubizi nako ntuzigera ugera ahantu ndagikeneye ubumenyi that's why for me byose bijya bihagaze ku bumenyi iterambere rihagaze ku bumenyi ego uwo gutora akagutereka muri banki ubunyene akira bakiri kubita magende gusohoka wiyo wowe ukeneye ko buriki ubumenyi bwo kwicokesha kintu wowe itagutereka kuri vola utazi imodoka ati ingiye imodoka ndanayivugabiye gusohoka wiyo udafite ubumenyi bwo gutwara iyo modoka you go nowhere ucugira ama accident naco bituma rero ama accident natwe tugira nk'aba artiste ukora ibintu bira urabiparaparanya byose urabivanganya kandi ukaguma wizera ngo ndi mukuri n'abantu mukanabipfa aho nyene cyo dutandukaniriza ubumenyi na talent mwiterambere ry'umu artiste talent irepresenta 20% ubumenyi burepresenta 80%. Twese turafite talent mukira ariko turapfa atacu tuyikoresheje kwera kata ubumenyi bw'iyo talent dufise you know how many people bivuze ngo ushobora kufisa impano ariko kufa kubusa bivanye nuko atabumenyi ufise yego I told him talent is not enough. Cristiano Ronaldo no kubwira ngo I know I have a talent ariko I have to work hard ngira ubumenyi bwinshi muri football kandi menye nuko investisa amafaranga yanje ndose muri football you get what I mean nuvuga ngo barabajama amafaranga bakura muri football ntabwo acashira kuri konti bashagenda ukayaplaza bagagura imitahe mu companies akomeye here and there byose n'ubumenyi muri marketing rero iyo uri mu office impano gusa utanazi na marketing utazi n'ubwo bundi bumenyi bundi bwinshi buri muri zo 80% nakubwiye you die talented ariko izi ari ikintu ciyangira ndibuka yuko tugiye kwitegereza abasinaste mu gica cy'u Burundi benshi bifitiye nka 80% yo kwironkera uburyo about ya YouTube ama viewers siko ariko viewers tugarutse tuza gusanga yuko nta buryo bwinshi mwinjiza pe ariko Libert haramwe makuru mfise yuko nabonye nafise strategy atiteze cyane kuri account ya YouTube ahabwa akoresha ubumenyi bwe kugira azana umusaruro ntabwo je ntunzwe na YouTube kandi ntabwo utunze na YouTube ndakivuze ndakizije gituma tugaruke nap ariko abo musanzwe musangiye akazi benshi nabagenzi biwe benshi bize yuko baza kuronka kuri YouTube niyo soko mu gihugu cyacu Burundi habuze iki kugira ubasangizwe ubumenyi kugira nabo nyene babone yuko YouTube si soko nuko gusa mu Burundi benshi bamaze kwishema kumengo YouTube iza kubaha uburyo kanaka ariko nta buryo bwinshi bwatari twaba tubironkamo ariko Libert ntabayizeye uburyo kuri account ya YouTube habuze kugira ubasangiza ubwo bumenyi waronse kugira na bene wanyu bakomeze babaho ntibagume bizera YouTube turaza amafaranga aja kuri YouTube yuko atari kirenga pe nego jewe ntabwo ndakubwiye ko mfise amafaranga
oya byo kandi navyibagire nuko umenga ndiko nababwira ngo ni muce ngaha namwe muronke none oya nayo mfite ahubwo nkunde ko nkubwira ngo imibereho yanje ntihagaze cyane kuri YouTube ego naje gituma ndiko ndakora nakubwiye the project navuze hari imigambi myinshi ndiko ndategura gukora kugira ngo nshobore kuboostinga distribution system cyangwa management kwera ko ari film yanje ne murabona handi atari kuri YouTube ego nowhere it means naje ndazishira kuri YouTube ariko my eyes are not all straight focused on YouTube ego nico gituma rero ubumenyi n'ikindi kintu hama igihe nicagera tuzokorana tuganire teka tubihe umwanya ariko habuze ki kugira muzane amikali y'abasineyaste turazi amikali gisata c'umuziki turazi ko bafise amakarte abemerera kenshi uza gusanga yuko bagiye no gushutinga n'igipolisi kitabahagarika canke kibakore ko kuberekana carte ya amikali des musiciens ariko abasineyaste na amakarte bafise ibirirwa bahagaritswe n'abajejwe umutekano kumva yuko ntibafise igisata kibemerera yuko signature ya ministre hariya habuze ki kugira mugire amikali des cinéastes ibemerera yuko hano hose muze murashutinga ama nawe kuri iryo zina amikale desine ya sarano racumva handi habuze iki kugira muje hamwe urunani mugira ugo runani kuko hari umuntu yigeze gukora festival y'amafilme hano ego ahita atanga ibikombe vya football rero cinema nico gitora kugira ne bisaba kumenya n'ivyayo ni nkuko bavuga ngo cooperative ya cinema nibaho oya erega ifu kuza turabiraba rero icyo uri kuravuga nacumvise ego haburi gihe reka tubihe umwanya haburi gihe izo rafisi kibindi kibazo tubandanye haburi gihe Libert ni umwe mu ba artiste bo cinéaste adakunda gucilingana n'abasanzwe bakorana ibikorwa by'utsanzukanye si wa muntu uzomusanga muri kakabari ngo bagiye gusangira za fungus si wa mu artiste uzosanga ngo yagiye gusangira ngo mafete biva ku kiriba aza kenshi tumubona yatumiye muri lancement officiel gusa biri muri bimwe na bamwe ibaze izi ikiganiro tugeze gukorana na Mr Sami arambare yuko Libert batigera bayaga atana contact nimwe hagati yabo bafitani atani kintu na kimwe atani nimero nkaza gutangara ni gute abantu bari mu gisata kimwe nk'iki kandi nabo nyine bariko baragaragaza ubutumwa bwiza mu gisata ca cinema ariko ata connection nimwe usangiri hagati yanyu biva kuki ntabwo ndaza gutangura kwiyumvira ico biva ko mwijoro zakukana ko ntari bwakiyumvira biva kuki ndaza gukora umukoro ndaza gukora meditation ndakige kabukana ndose ngaho je ngaho kuri ico kweri no bavugira rega ego uriya singombwa ngo mwicarane musangire kugira ngo mushike kwiterambere kanaka je nibaza ko singombwa ngo bose ngo bicare ngo baganire ngo basangire ngurumva ngo twoteza imbere gutya misi yose nico gituma abantu bose bafise impano zo kuba ba leader ego hari uyu Soro yatanguje Burundi Film Academy ego hari wewe watanguje Anashare ego hari abandi n'abandi mugabo si twese dufise uwo muhamagaro si twese dufise iyo mpano yo kuvuga ngo je ndabaye mu leader rega hariyo aho twese turaba leader umva byo ca bigenda gute rero ivyo byo kwicara nibaza ko abumva bo bikora kandi byo camwe reka nongere ko kubera ko umpaye the starting point je abantu bakina film yose mu Burundi ndabemera that's number one ndabemera kubera ko dusangiye umwuga ego ariko ntidusangiye ubuzima ego kuravyo ivyo byo gusangira fungus numva bidahura n'umwuga ego abantu dusangira fungus ntibihuye n'umwuga ntibihuye mva none bihura n'umwuga oya ntibihuye jewe ari bihura n'umwuga nco gituma wumbona muri lancement ivyo birahuye n'umwuga ego ariko ibidahuye n'umwuga mfise nanje izindi inshuti zanje ntabwo bisobanura ko kwa dufite
twese dukora cinema bita duhinduka inshuti no dusangiye umwuga gusa Ego. ntabwo abanyepolitike bose bava muri assemblée baca baja mu kabari Oya. umwe wese arataha akaja guciringa n'inshuti ze Ego. basubiye bagahurira muri assemblée Na famille. ibibazo by'igihugu mu manama batumira bambaye ama uniforme bakagira ariko abo bantu ntabwo bisobanura ko bahita baba inshuti ikiza ni kimwe je ndabemera ndabashigikiye mukore tuko dukora umwuga mwiza kandi uzoshobora kudushikana handi ibitarubakwa bizubakwa kuko nibi ntivyari bihari yabivuze ntabwo ari abantu bose bagomba gutekereza mwino Ego. n'impamvu ntanse ko kivuga ko hari naho mfise igitekerezo Ego. gishobora kuba kinageze kure Ego. so let's give it time ariko gusa abantu mwese mwumve ko je ndabemera burya Ego. ni hahandi ni fresh Ego. Twagiye tubona saison ya 5 Fer Rouge. Ubona episode ya mbere bayakiye gute feedback bimeze gute hari abakunzi basirimo mu gice Burundi feedback irarenza abafana ebana ndabubaha fresh Ego. sana Ego. feedback ni nziza kandi nishimiye ukuntu bayakiriye mukomeze mwiraba mukomeze muraba nibikurikira je nizera neza ko bino bintu ndabirimo kugira ndabigumemo si ibintu ndimo kugira mvemo Ego. n'abazovuka n'abana banyu Ego. zobasereva filime Ego. Amakuru gato imbere yo kurangiza Ego. tugaruke hari ikintu wari wamubajije cha famille Ego. okay. uri umwe mu bastar kweri tutazi famille yiwe tutazi ngo umugore wiwe n'uyu Ego. ngo abana biwe nabo Ego. uri umwe kandi mu bastar bakora cyane dufate sinzi ngaha hantu umwanya muhamaze mubwo umwanya muhamaze ndazi ko famille bigukumbuye ivyo bintu bimanaginga gute urukundo rwa filme n'urukundo rwa famille ni inkundo zibiri zitandukanye ubimanaginga gute biroroshe ndi muri famille mba ndi mu gurwa nimba hano ndaruba hano naho aba hano ndarubahe ijana kwijana canke 50 aho ya ntabwo hose ni 100%. Hano muri turu naje ngomba kubaha 100%. Ngeze na hariya ngomba gutanga 100%. Ninja no muri tizi. Ibintu byose je nabikora 100%. Naje gutuma ntafatanye ikintu n'ikindi. Ntunavuga ibya famille. Je ikintu cyose ndakirimo mba ndakirimo 100%. Ego. Sinzi kuba ndi muri sport ndiko ntekereza akazi. Never. I'm training, I do push-ups, I kick and yes. When I'm shooting 100%. I don't have to think about family. When I'm in the family, don't call me for stupid ideas. Yeah. I'm with my family. Yeah. Copyright. Umusi ufise amasaha 28, Yes, amasaha 8 yo kuruhuka, amasaha 8 y'akazi, amasaha 8 y'abagenzi na famille. Ivyo ni ndi mukiye gitabo. Ubikurikiza gute? Ivyo navyo nkurikiza. Ivyo bintu bazana ngo hari amasaha 8. Ni nkaho ngira uvuge ngo umuntu ngajya ngo mu gitondo na saa 6 mu ijoro. Mwabikuye he? Wewe ushonje saa 4 ucurindira saa 6. Bivuze ngo aho ngomvye kukwereka ati hari ikintu kimwe uhereza umwanya munini ukibagira ikindi. Na kintu kimwe byose nakubari. Ntanguye kino ni nkuko nshobora gufata no musose nkawuhatura naje. 100%. Undi mose nkaca ndawuhatize. 100%. Undi wose nkaca ndawonona. 100% kandi je nononye umwanya ndawuta 100%. Nta kintu c'ubwenge kizamo. Ndabikirofa nyene ni 100% niwo mwanya w'ivyo. Je ntabwo ngo imipango ngo turapanga. No. Everything I'm doing it 100%. Ariko ndacari kuri gwa rukundo gwa famille na fille. Ugwa famille go witege ko ntaza kuruvuga ko. Ube wanafunze home kituja. Tuweze. Ariko nice kintu mba usaba bagwiza tunga kuko Liber Nsoro nta mu manager afise nta mu boss ndigera mbona gwa mutemwe imitahe nice kintu wumva usaba bagwiza tunga canke abafise imitahe bo bifuza gufasha ugwaruka ariko ruriteza imbere kubw'impano yabo yo gukina amasinema. Abagwiza tunga mu bandanye mutunga ugwaruka nago rutaratera imbere mubigire ko mutunge. Ego. Ivyo kuvuga ngo babafashe babishatse. Ego. Je nta muntu nyene yamfashe. Kubera zokorana. Nagwakaza ahubwo. Ntagazi nkeneye. Naze dupange dukorane win-win. Kubera iki nari nto kagwa. 50-50. Win-win. Ego. Nta mu manager ishaka, nta mu boss nkeneye. Am my own najerega. Nawe uri boss. Kuri bamwe byari abantu bavuga ngo boss uvuze no nanga chavuga ni wanyumvise so which means I was just joking like jewe sinizerera muri management no gufashanyo sindazikunda by the way umfashije ubunyeretse kuri hejuru yanje ahubwo je hari ico nshoboye nzo gukubita movie tuvugane ibiharuro wungukira nongukira that's business akuvuga ngo urampaye amafaranga umfashe reka
cyane cyane mu kurangiza wo basangiza imbuga za Libert Soro YouTube ni Soro ego Facebook ni Soro Instagram ni Soro zose ni Soro ego yes Soro asante thank you so ndagushimira cyane yeah na ariko tugenda kuri YouTube ni Soro ubona neza yuko yatuzaniye Cinema Fer Rouge ni saison ya 5 ndibaza neza yuko abahora bidoga yuko tuko turabona cinema zitaramba zitamara igihe season ya 5 ya Fer Rouge yamaze kuza kuri account ya YouTube ya Soro big time shout out ya abakunzi ba Ana Share ndabakunda cyane nitwa MC Gondos alongside But Mix Easy hasta la vista Jobless twongera cyane yuko tubibutsa neza yuko tuba turi kumwe na DH Telecom mu kiganiro Top Talent Show ariko twongera twihanganisha Big Boss Willy ko tumaze amezi agera kuri 2 tuko turakorana hasta la vista Jobless ariko twongera dufasha n'abana muraza kuba muzobona ibiganiro bigiye bitandukanye abana babiri umwe agwaye cancer yo mu maraso akarasaba imiliyoni zirenga 12 agwariye mu bitaro bya Semseka mu Kinindo hari umwana wo mu Rumonge icuma camuhezemwo mu nda ubona neza yuko bariko barasaba imiliyoni zigera kuri 14 ndabakunda cyane mu bikore nkuko muvyikoreye twongera dusaba n'indogozi n'abajejwe igihugu ndabakunda cyane hasta la vista Jobless ciao